Kansubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nanone n'umwanya w'amakuru agezwe ko ariko aravugwa cyane ga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru ari buze kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Ari umupolisi yapfunzwe hikekwa kuba yarishwe umusirikare. Turaza kubigaruka ko turabe uyu mupolisi ndetse n'ukuntu yagirizwa bwo bwicanyi wahoze rero ari umusirikare akaba yarishwe. Turaza kubigaruka ko uyu mupolisi akaba yikekwa. Turazana nanone kugaruka ku yandi makuru ariko aravugwa ari imbonerakure zishe umuntu. Ayo makuru yemezwa n'igipolisi mu ntara ya Cibitoke. Izo mbonerakure zikaba zagandaguye umuntu. Turaza kugaruka kuko zamugandaguye ndetse n'uwagandaguwe naho yagandaguriwe, navyo twabiteguye muri ano makuru, muraza kugenda murabikurikira. Hari n'andi makuru atandukanye bariko aravurwa yoba mu bimenyesha makuru ndetse nagarukwa ko cyane n'amasoko yacu. Nk'ibujumbura hariko haravurwa umugabo basanze mu ibohero rikuru, hari haheze amezi yarenga 2 abuzwe irengero. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye. N'ayandi makuru yose ariko haravugwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi biba biriko biratangazwa n'abategetsi, amakuru tuba twavanye mu masoko yacu atandukanye, ivyo mwaragiye muranyegezwa byose turabitohoza tukabibashikiriza mu buryo bagidonido ngaha kumbanisha kure yacu ya ICTV. Ntandi hantu namwe uzoronka amakuru yizewe kandi agezwe ko amwe yatohojwe neza atari ngaha. Ano makuru tuyatangurire ku nkuru ivuye i Bujumbura. Hari umugabo basanze mu ibohero rikuru, hari haheze amezi yarenga 2 abuzwe irengero. Uyu ni uwitwa Canisius Nsabimana, yasanzwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ayo makuru rero aremezwa n'abegereye umuryango wiwe bavuga ko bamubonye kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 19 ntwarante mu mwaka 2022. Umuryango wiwe ukavuga ko utigeze usubira kumukubita ijisho kuva nyurujwe n'igendereza mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Araciye amezi arenga 2 nkuko hari bitangazwa na bamwe mu muryango we. Makuru rero akavuga yuko yari yarabuzwe irengero igihe mu mpera za Kigarama mu mwaka 2021. Nsabimana ngo yarafise amagara make igihe bamubona mu ibohero rikuru rya Mpimba nkuko bivurwa nabo mu muryango wiwe babibwiye abamenyesha makuru. Mugabo ntiyavuze aho yarapfungiwe ico gihe cose. Nta makuru yiwe twari dufise. Haraheze amezi 2 arenga bari bamukuye ku muhaniwe muri zone ya Minago, ni muri komine ya Rugombo. Twakoze ibishoboka vyose ngo dusubire kumubona, mugabo nta wamukubise ijisho. Twari dufise ubwoba, nitwiyumviriye umutekano wiwe, vyavuzwe n'uwaduhaye amakuru. Tubibutse ko Canisius Nsabimana yaketswe ko akorana n'abagwanyi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Ibiro vy'igendereza mu Rumonge vyamwagiriza ko yavuganye ku telefone n'abantu bari hanze y'igihugu. Yari yanyurujwe kwa 26 Kigarama mu mwaka 2021 kumwe n'umugore wiwe. We yapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rumonge ava arekugwa adatevye. Tukiriko turavuga ku makuru arabana n'umutekano, hari umupolisi yikekwa gukora ubwicanyi yahagaritswe. Uyu nawe nta wundi ni umupolisi yitwa Frederic Ntacunayigize, umupolisi w'u Burundi akorera muri komisariya y'igisagara c'ubutunzi Bujumbura. Akaba apfungiwe kuva kuri no wa gatandatu muri komisariya y'igipolisi ya Mugamba, ni mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Uyo akaba yikekwa kuba ari we yishe umukukuruke yahoze mu gisirikare c'u Burundi. Ikiziga catowe ku wa 17 ntwarante uheze. Igipolisi kikaba kivuga ko uwo mupolisi yafashwe mu matohoza ariko arakogwa nkuko babimenyesha. Uwishwe akaba ari uwitwa Mathieu Ntibashirira. Ikiziga cuwe yahoze ari umusirikare imbere yuko gicangwa n'imirwi y'abagwanyi b'abahutu. Catowe ku mutumba wa Nyatubuye ku wa 17 ntwarante mwaka 2022, ni muri zone Muramba ho muri komine Mugamba. Ikiziga ciwe cariko ibikomere mu mutwe, umuravye yaracumiswe hakoreshejwe imbugita, niko ababibonye bemeza. Abo mu muryango w'umuhisi bemeza ko yari yazimiye ku wa 13 ntwarante inyuma yo gufatwa
urukanywa nyuma yo gufatwa urukanywa mu kirabo kiri ahitwa Imuramba n'umugwa mukuru wa komine Mugamba. Abajejwe intwaro ntibashira kure indyane z'amatongo ko zoba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi. Tukiriko turavuga ku bwicanyi mu ntara ya Cibitoke ibara ryaguye. Imbonera kure zisha umuntu zica zirazimanganya amakanda yose. Amakuru avuga ko abarimyi b'ipampa bagize amakuba mu guhura n'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari hampande y'umuntu yapfuye. Ivyo bikaba vyabaye mu gatondo ko kuri uno w'Imana ku gacimbiri Miduha ku mutumba Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bwo Burundi. Ababibonye baciye batabaza, igipolisi cagiye gushika ikiziga canyitse. Amakuru avuga ko abaja mu mirima hafi isaha 11 z'igitondo abarimyi b'ipampa bahumutse ku kiziga c'umuntu cari kirambaraye mu kidengeri c'amaraso. Hambane y'ico kiziga hari ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure zirongowe n'uziserukira muri komine baciye baterura ikiziga ku biti bakijana ahantu hataramenyekana. Baratwankiye kwegera no kumenya uwo biboneka ko yari ahejeje kwicwa ni kumwe mu barimyi avugana agashavu. Rimwe mu masoko yaho nyene rikaba rivuga ko uwo yishwe yoba yaraje ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho yiciwe hakaba ari munsi y'imetero 100 uvuye ku ruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uwo yishwe yaraherekejwe uwo bari kumwe biboneka ko yacitse ku icumu, niko iryo soko ryongerako. Isoko mu gipolisi ridoma urutoke imbonera kure zariko zirakizura zirongowe n'userukira uwo muhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD. Biboneka ko yoba yarafise amahera yagerageje kwikingira kugira ngo ntibamwibe. Yarigwaniye ariko biba ivy'ubusa, yaranabuze gitabara, niko iryo soko rigaragaza akababaro. Igipolisi carahashitse kuri ico kibanza ariko nta makanda y'ikiziga bigeze babona. Tumuhamagaye urongo igipolisi muri komine Rugombo aremeza ayo makuru, naho ikiziga atakiriho. Avuga ko yishimikije intahe z'abanyagihugu azotora ico kiziga hanyuma hamenyekane uburyo uwo muntu yishwe. Ni inkuru rero ibabaje cane. Turahojeje umuryango wabuze ndetse n'abakoze iryo bara barondegwe bafatwe bakubitwe intahe mu gahanga. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, tugarutse ku nkuru iriko iravurwa mu ntara ya Gitega nanone kubirabana n'amashengero akorera mu bubare canke mu mashure nayubatswe hadasizwe y'imetero 500 hagati y'ishengero n'irindi agiye kugagwa ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ayubakishijwe amarenga nayo azosambugwa. Buramatari w'intara ya Gitega yabishikirije mu nama yagirishije abaserukira amadini atandukanye kuri uno wa mbere. Vena Manirambona akaba yavuze ko hari ababandanya bashinga amashengero iruhande y'ayandi atani metero 100 zihari kandi bazi ko bibujijwe. Bamwe mu bitavye iyo nama bakaba basavye ko aho kugara abo bemerera bagaca bakorera ubundi mugambi w'iterambere ry'igihugu. Buramatari Manirambona akaba yamenyesheje ko ayubatswe nk'amashengero atazosambugwa ahubwo ryoca riba nk'ihangari nk'uko vyatangajwe. Mu yandi makuru kandi ariko aravurwa abajejwe uruja n'uruza ku mbibe za Kanyaru, abajejwe uruja n'uruza ku mbibe za Kanyaruba ndetse na Kanyaru hote mu ntara ya Ngozi na Kayanza, hamwe n'abajejwe intwaro muri izo ntara bariko bararonswa inyigisho zijanye n'itegeko rishasha riraba uruja n'uruza mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi.
ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu ku wa gatanu Munyonyo umwaka 2021. Izo nyigisho zikaba ziriko zitunganywa n'ishirahamwe Afrabu rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse mu mugambi waryo Mupaka Shamba Letu. Diane Manirakiza, umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe ubutunzi, arashima ishirahamwe Afrabu ririko ritanga izo nyigisho kubegwa bose n'igisata kijanye n'uruja n'uruza rw'abantu kumbibe z'Akanyaru. Userukira imbere y'amategeko ishirahamwe Afrabu akaba yasavye abariko bakurikirana izo nyigisho kuzigendera ndetse no kuzizirikana mu korohereza ababitura mu gihe imbibe zo kugururwa. Goderive Manirakiza akaba yasavye kandi ko izo nyigisho zofasha no kubumbatira amahoro kumbibe, hatibagiwe no korohereza abadandaza bato ndenga mbibe. Ayo namwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu mwipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza, urafyonda kuri subscribe dushize ko inkuru igushikire mu bambere. Nizera ko aho uri hose kurikira amakuru n'ibiganiro vyacu wafyonze kuri subscribe. Nimba utarayifyonda ko wafyonda ko ugakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza, mukanatanga ivyiyumviro kuri ano makuru tuba turiko turabashikiriza. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, aho muri irya nino, yoba bari mu Burundi, abari mu mahanga ndetse n'abari mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mwese ndakenguruka cane kukungera mudahengeshanya kutwereka urukundo. Mukanya n'andi makuru agezweho kare karavugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi.